Kenan Yildiz ngo burya muri equipe yitwa FC Barcelona ngo bamaze imise ko ramurabira amaso bamuraba baraba urugero rwiwe rumwe rukomeye n'umukino uvuga ngo asangwa kina hagati mu kibuga kandi n'umukino wanashaka asangwa kinisha ukuguru kukuryo nako uno mukinyi Kenan Yildiz bese baramuzi muri equipe ya Juventus amaze imise katindi bitsindo bitari bike amaze imise karafasha equipe ya Juventus ibitandukanye amaze imise kandi karafasha equipe ya Tiriki kuronka umusaruro bari kumwe n'uwitwana uvuga ngo uno muhungu wa equipe ya Madrid ndavuga yitwa Ardagire uno musirengo Kenan Yildiz equipe se Barcelona ngo Ntiryama Ntisinzira ngo yifuza kuzana no mwana afise tara idasanzwe bwana Patrick ngo muzana hagati mu kibuga imyaka 20 uramaze kubona urushobozi bwiwe uramaze bitandukanye kubera ko turabona witwa Kenan Yildiz ni umwana uvuga ngo akiri muto kandi afise tara ngo equipe se Barcelona ngo igomba kumwibika kumuzana muri equipe se Barcelona gusinyisha Kenan Yildiz ubwa mbere na mbere nibaze kibazo kimwe kivuga ngo eske Kenan arakenewe muri club ya Barcelona ico kibazo umuntu atakora ico kibazo ca mbere nza kucishura muri buno buhinga nako muri buno buryo butandukanye Kenan Yildiz ni umukinya kinira equipe nkuru nka Juventus Torino nimwe mu bagabona ko akunze gukinishwa kubera ko par exemple nk'ugiza kano kanya amaze gukina inkino zigira ku 8 equipe yiwe ihagaze mu kibanza ca gatatu muri Serie A nako ca gatanu muri Serie A Kenan Yildiz akina nk'umuplaymaker kuri nimero 10 cyangwa agakinishwa ku ruhande ibubamfu muri equipe ya Juventus cyangwa se muri Turkiya hose arahakina nta kibazo na kimwe Kenan Yildiz kugeza umwanya mu nkino zigera ku 8 amaze gukina aramaze gutsinda ibitsindo bigera kuri 2 atanga na assist zigera kuri 4 ntibagenda igitsinda yiruka gutsindira Georgia nako Turkiya bari ko bakina na equipe ya Georgia batsindiga ibitsindo bigera kuri 4 kuri kimwe bwo yakinye iminota igera kuri 83 yagisinze igisindo akirikare cyane gose ku munota wa 14 w'urukino ndetse n'izindi nkino zigiye zitandukanye giri itwara neza n'umwana akiri mutonya w'imyaka igera kuri 20 asanzwe kano kanya ari ku gaciro k'imiliyoni zigera kuri 88 gutyo ni miliyoni zigera ku 88 muri kano kanya Kenan Yildiz novuga ko ari umukinyi mwiza nubwo Juventus Torino yamusinyishije novuga akiri mutonya cyane gose avuye muri Bayern Munich y'abatarenze imyaka 19 tyarekeza muri Juventus baza kumuduza muri equipe ya mbere muri saison 2023 byumvikana ko yakinye saison 2023-2024 ndetse no saison amaje gutangura yiheze hanyuma nino saison numwe mu bagabona ko basanzwe bafite amasezerano atari magufi muri club ya Juventus azomugeza muri 2031 kuko yasinye amasezerano azomugeza mu kwezi kwa 10 2030 Kenan Yildiz rero anariko ngerageza kumuvuga nk'umukinyi akomeye muri club yego kandi kanatsinda afise n'amasezerano muri club ashobora novuga kumugeza mu gihe kirekire afise murantunga amasezerano azomugeza muri 2029 ko bamaze kwemeranya ko bazoyageza 2031 inyuma yo kusinya amasezerano muri 2023 ko bavyemeranije ikiro nje kukivuga canke se banze kuvuga bino kugira ngo nsigure kintu kivuga gutyo yego Kenan ubwa mbere na mbere ni umukinya kina mu kibanza Barcelona Yipfuza nk'umukinyi mushasha kubera ko umunsi Barca bararaba umugabo witwa Daniel MUBAKINYI bati eske uwo n'umuntu 10 mwiza twakabaye twibaza ko dushobora kugenderako bakabibura bakaraba ku rundi ruhande bakaraba umugabo witwa Fermin Lopez na waracafise byinshi byo kwiga kandi ubushobozi bwiwe ubonye ibyo akina mu kibuga ndetse n'ibyo Barcelona babifuza ko abakina urabona ko si ibintu bishemeye cyane gose reje kubwanje nihweje ibyo Barca bakene n'ibyo Kenan Yildiz ari byo ubwa mbere no vuga ngo Kenan Yildiz n'umukinnyi kine muri club ya Barcelona wa Juventus yego hanyuma nkaca ngaruka nkiweza nkaca mvuga ikindi kintu gikurikirana eske biroroshe ko Barcelona bashobora kuronka Kenan Yildiz biroroshe ko bazotanga miliyoni 88 ziri kuri Kenan Yildiz kugira ngo bashobore kumusinyisha muri club hanyuma baze kumwasosiya muri equipe gifise Rafina batararonka ikibanza baze gusinyisha umukinnyi muri equipe ifise umukinnyi yitwa Daniel ndetse n'umugabo witwa Fermin Lopez bagwanje kugira ngo bagumane eske biraza koroha kuri Barcelona nica shagaruka kuri rya jambo navuga nkavuga ngo simaka ngo umukinnyi mwiza wese yisange muri equipe nziza cyangwa se equipe nziza gutunga abakinnyi beza gusa siko bimeze ivyo ahubwo hari abakinnyi bashobora gusinya muri club nako kutaja muri club kandi iyo equipe ari nziza par exemple nk'ubu nka Jamal Musiala numwe mu bagabo barose kuja mu equipe akomeye mugabo kano kanya kucenga Barcelona zaramurondera za Manchester zaravuga amakipe menshi kugeza uwo munsi aracari muri equipe ya Bayern Munich kubera ko hari ibintu yipfuza kumanza kugera ko muri club kandi hari n'ibintu izi club zitabaze ko ziramuronderamwe kubera ko zibona ubushobozi bwiwe
cyangwa sivyo bashobora gutanga kugira ngo bamuronke bigoye ko bashobora kubitanga bagifisa abakinyi bashobora kubafasha rero navuga ko kuri Kenan Yildiz ubwa mbere na mbere gusinya muri Barcelona maze kura football yiwe Jedo Tushakina sans dobia usanga afise no mugabo twa Kenan Yildiz uburyo agerageza gukirana n'abagenzi uburyo bubaka match ndetse n'uburyo ubona agerageza guhindagura ibibanza muri style doje zitandukanye umenyereza mu mujanyemo no mu bakinyije ko bwanje ntushidikanye ku bushobozi bwiwe ko umukinyi mwiza muri club ya FC Barcelona hanyuma kubujanye na n'ubushobozi bwa Barca bwo kumusinyisha iyi ni indi dosi kubera ko Barca baracari no mu bibazo bijanye n'amafaranga rero kuja kumurondera umukinyi miliyoni zigera ku 88 biragoye kubwanje nemeza kino kintu kivuga ngo Barcelona mu gihe bazoba bahijije kugerageza ekipe yabo bagatora ikibanza ciza ca Rafina ca Marcus Rashford ndetse n'icya Ferran Torres hanyuma bakabona nimero 10 y'iko isigaye igaragara hanyuma Fermin Lopez agikeneye umukinnyi ashobora kuza kumukonkiransa ndetse akanamutwara n'ico kibanza Kenan Yildiz wamahitamwe meza mugabo aha sinihuje yandi mazina ari ku isoko ry'igura n'igurisha ko buryo ushobora kuza gusinya muri Barcelona ariko mugabo mu gihe Barcelona bataramara gutora neza ikibanza bashobora gukinisha nk'umukinnyi yitwa Rafina kubera ko Rafina ashobora gukina no ku nimero 10 agatanga solution kanatsinda zoza rimwe na rimwe zinarota nizo Kenan yoza kuba je navuga ko Barcelona ntibaragira ko bakenera umugabo witwa Kenan Yildiz yuso ni witwa Patrick neza arabivuze ngo witwa Kenan Yildiz no mukino uvuga ngo mwiza uko uravye na statistique afise no munsi muri equipe yiwe ya Juventus ukaraba nibere karatanga no vuga ngo muri equipe yiwe ndavuga ngo ya Turiki no mukino uvuga ngo mwiza kuno munsi equipe no vuga ngo yo kwishimira nka equipe ya Juventus cyangwa equipe ya Turiki uno munsi equipe ya FC Barcelona yavuga ko imwifuza kwitiza kumugura kandi kabari ku mafaranga no vuga ngo atari make muri gihe muri equipe yitwa FC Barcelona nayo ari equipe no vuga ngo no munsi ibikirerekana ko ari equipe igaragara ko ikeneye amatara mugabo amafaranga atamafaranga no vuga ngo ikirenga zo kwararekura uno munsi equipe yitwa FC Barcelona ifise izina rya Fermin Lopez equipe FC Barcelona ifise witwa Dani Olmo equipe FC Barcelona kandi gagira n'uwitwa nde Rafinha mu gihe byo bikunda ndakina kuri nimero 10 uno munsi muri equipe yitwa Barcelona ubwo nicyo zinagiye bari kene kuza muri equipe yitwa FC Barcelona mbega ho uno munsi amafaranga boza ko yarekura mbega ho beza ko bikunda ko bashaka kwamurekura equipe ya Juventus witwa Kenan Yildiz uno munsi uravye abakinyi bafise equipe FC Barcelona ubona aberekuza muri equipe yitwa FC Barcelona beza ko avyora kwishaka ku muro Kenan Yildiz n'umukinyi mwiza kandi afise byinshi yofasha mu mugwa FC Barcelona kandi ni n'umunyempano akiri muto hari imyaka 20 urumva yuko aba afise igihe kirekire mu gihe vyukunda kaza mu mugwa FC Barcelona afise igihe kirekire cyane cyo gufasha umugwa FC Barcelona ariko nkagaruka nyumvira ati FC Barcelona numwe mu migwi uri mu bibazo by'ubukene eko amafaranga boza gutanga kuri Kenan Yildiz nibibazo barimo bashaka kuba banakemura mbabona kumego ni ikintu cyambere ubwa mbere na mbere kigoye ikindi naco kigeretswe ko uno musi FC Barcelona mufise umukinyi nka Dani Olmo mwaguze miliyoni zigera kuri 60 nize 60 kugira muzironke byabasabye yuko mumenagura amabanki nta buryo mufise birabasaba yuko mwitanga mwese mutiziganya kugira muronke izo 60 mugure Dani Olmo mwazirose mwaguze Dani Olmo Dani Olmo biragoranye cyane ko mumwandikisha urumva ikibazo nikiranarangira mwamuguze nivyo yashitse hari gaso ikibazo cyo kumwandikisha ukabona gukina kwa Dani Olmo ni bintu byo kudendekanya muri FC Barcelona kudendekanya mbere vyanahatswe no kutarangiza saison aho ubona ko vyagiye induru ndende cyane urana ko vyagiye FC Barcelona baragwana cyane birangira amaze saison yose ariko ukabona yuko ni kintu cyasabye inguvu nyinshi cyane kugira ngo bikunde FC Barcelona bandikishe Dani Olmo uriko uranyumva uwo Dani Olmo waguza kuzimvye wakoze ibishoka byose kugira ngo ashobore kugufasha nta bintu araguha bivanye n'amafaranga wamuguze Dani Olmo no musi ino saison igira saison ya kabiri nivyo araguhaye La Liga araguhaye Super Coupe d'Espagne araguhaye Copa del Rey ariko kanatsinda impact yiwe mu kibuga umengo ntirahaza cyane umugwi FC Barcelona bivanye n'amafaranga bamuguze nivyo bifuza ko abafasha ufise Fermin Lopez no mukinyi uko arategura neza na neza kanatsinda mu backup wa Dani Olmo kanatsinda hari n'igihe ushobora kubona yuko ashobora kuza hejuru ya Dani Olmo ukabona bigusabye kutanguza Fermin Lopez gusumba uko ukinisha Dani Olmo ukabona neza Dani Olmo hari gitaraguha bivanye n'uburyo wamuguzemwo ku buryo kanatsinda n'ubwo mugurisha Dani Olmo biragoye ko uza kuronka ya mafaranga wamuguzemwo kucuharura rero uriko n'ivyo uronse makeya raba n'ivyo agufashije kwinjiza urabona ko Dani Olmo hari hageze ko wamwikura canke hari ivyo kimukeneyemo ashobora kuza kugufasha bivanye n'amafaranga wamuguze yego ntuza kugira umukinyi kugira ngo umuhombeshe umugura kugira ngo agire ivyo agufashije kandi unamwunguke ko
kuko agufashije akaguha ibikombe wari wifuza umuzanye mu mugwa wa FC Barcelona akaguha ivyo wari umuzaniye kucura abana bafana ubwo mugurisha miliyoni zigera kuri 50 wamuguze 60 ucwara ivyo yagufashije kwinjiza mu mugwa wa FC Barcelona uza gusanga umungutse ko uno musi Kenan Yildiz numukinya aca kuri nimero 10 kanatsinda ashobora no kugufasha ku ruhande kuko ruhande afise Rafael Luis Diaz Beroli ufise Marcus Rashford uri mu rugamba gwo kuraba ukuntu nawe nyene unamusinyisha kugira ngo akomeze kugoma mu mugwa wa FC Barcelona gufashe mbese kuza gutanga imiliyoni zigera kuri za 80 na kuri Kenan Yildiz ugifise target yo kuzaba kuno usinyisha Marcus Rashford ufise Daniel Olmo atavyaraguha vyiza nk'ivyo ukeneye ufise Firmino Lopez mbese urabona ko vyari bikenewe cyane kuza kurondera Kenan Yildiz temba mbona reko jewe ku ruhande rwa FC Barcelona ntivyari bikenewe ko birukanga cyane kuri Kenan Yildiz bivanye n'uburyo bafise buke n'ubukene barimwo hari byinshi bagikeneye ko gutunganya bamona ko FC Barcelona yo focusinga kwanza ubwa mbere na mbere no gusinyisha Marcus Rashford babona ko akaritwara neza afise byinshi yo nabafasha muno mugwi wabo hama baho umwanya ba Firmino Lopez bahe n'umwanya ukwiriye Daniel Olmo kugira ngo ashobore kugira ivyo bahaye muri no mugwi FC Barcelona nuko kabisa bimeze novuga ngo umwana akiri muto itwa Kenan Yildiz agiye kuba novuga ngo agiye kuba ashiki agiye kuba bivuga ko kuno musi agiye kuba yerekana ko ari wa mukino uvuga akenewe na equipe yitwa FC Barcelona nuko novuga bimeze kuri Kenan Yildiz umukinyi wa equipe ya Juventus. Twivira novuga ngo no muri equipe twese Barcelona ko twinjira kandi kuri no dossier novuga ngo y'abakintu uvuga ngo nk'ikinyamakuru uvuga ngo gisanzwe aco mu Butaliyano beshi bazi ku kinyamakuru yitwa Tutto Sport amaze kuba cyama gitangashimwe novuga ngo kuri umukinyi buri kwezi cyangwa ko buri mwaka bavuga we wigenje neza kinyamakuru rero cyamaze kuba giteka ko kashimukazi kadukizira nka Golden Boy abakintu novuga ngo bamaze kuba batondeka urutonde rw'abakinyi giye kuba bahigaruka no gashimwe bazosubira kutoka kuri kinyamakuru ngo Tutto Sport amagitagwa buri mwaka abakinyi 200 rero bashizeho hariwo uwa mbere Paul Kubarsi wa FC Barcelona, Desire Doué wa Paris Saint-Germain, haraza Dini Hudson wa kipe ya Real Madrid, haraza kandi Kenan Yildiz ho turavuga Juventus witwa Miles Lewis Kelly wa kipe Arsenal, Wanzai Emery wa Paris Saint-Germain, Ardagira wa Real Madrid, Franco Matutuono wa Real Madrid, Ethan Nwaneri wa kipe Arsenal, Jorel Hato wa Chelsea Blues, witwa Kwanda wa Sporting Club do Portugal, Estevao wa Chelsea Blues, Renior wa Manchester United, Sani Mayuru wa Paris Saint-Germain, Nico Oriel wa Manchester City, Erse Ben Senje wa Bayer Leverkusen, witwa Victor Froho wa FC Porto, Lucas Bergavall wa Tottenham Hotspur, Ashek Rai wa Tottenham Hotspur, Mamadou Sarr wa Strasbourg, araza Job Bellingham wa Borussia Dortmund, Franco Pio Esposito wa Inter de Milan, witwa novuga ngo Rodrigo Mora wa FC Porto, Gian Roni wa Liverpool, hamwe witwa Alexander Stankovic wa Club Brugge. Nibakiye basore Patrick no munsi bakora bavuga ko agashimwe novuga ngo kaza ko togwamwa kibatandukanye tuwisemo bakibatandukanye bakipe ya FC Barcelona, tuwisemo bakipe ya Real Madrid, tuwisemo bakipe ya Chelsea Blues, tutabajiwe dotire Tottenham Hotspur za Chelsea Blues nditandukanye. Buno bushimwe twaravye championnat nigoro rutonde rwa sose kw'abakintu uvuga ngo bagiye guharirwa kandi ugashimwe kama gatangwa buri mwaka n'ikinyamakuru cyo mu Butaliyano Tutto Sport gisanzwe banashaka batangashimwe kandi kw'izina rya Golden Boy. Nagashimwe keza cyane gose tutumvise bizina ry'umugabo bitwa Lamine Yamal kubera ko niwe yeruka kugatwara mu mwaka uheze byumvikana ngo ntibikunda ko umukinya ashaka kuza kugatwara inshuro zigira kuri zibiri zose zikurikirana, ubwo rero niyo mpamvu novuga ko ataci aboneka muri no rutonde rukomeye cyane gose. Rero nabakinyi benshi by'ikuru ubona ko bagiye gutogwamwe ariko ukabona ko ari amazina novuga meza canka akomeye umupira w'amaguru, par exemple nk'amazina nka Paul Kubarsi bakira muri club nka FC Barcelona, equipe yakize kure cyane gose, mugabo nka Desire Doué mwe mu bakinyi novuga bitwaye neza muri equipe yatwa bikombe by'ibitandukanye nka UEFA Champions League ndetse n'ibindi bikomakomeye. Nivyo hari amazina yandi menshi akomakomeye ariko novuga ko amwe mu mazina za gusanga habwa agaciro canke sahabwa